ikiganiro ni la première heure turacari kumwe muracari kumwe na Branly nzihindura ikiyago ni cyakindi nyene ko ndababwira mu kanya yuko mbe hamwe vyoshika akazi kawe canke hamwe hantu ukura amafaranga ku munsi peut-être kundwe canke buri kwezi ufise umushahara hamwe vyoshika bakubwira ati birahagaze mbe womara igihe kingana gute utekanye yanzu kwa kuriha inzu ubitunganya kujya nyene y'amafaranga ya rasiyo uyatanga kujya nyene y'amahera y'ishure y'abana uyariha kujya nyene mbere na twatundi twose dutuma ugira stability canke uba à l'aise mu bikorwa vyawe ku munsi bikabandanye kujya nyene vyo mara igihe kingana gute ni kintu benshi tudakunda kuyumvira peut-être rimwe na rimwe bamwe ugasanga bafise ama contrat indéterminé bigabatuma bagira icyizere bavuga ati jewe meze bien uko bigenda kose byanje biratunganye ariko nituzi ejo nituzi bishobora gushika umwanya n'umwanya ivyo rero bigatuma uno munsi twiyumvira tuti mbe hamwe vyoshika tunabirashika tukanavyumvira twomara umwanya ungana gute dufise iyo stability canke iyo tranquillité dufise no munsi nico gituma uno munsi nakira Keti Ruhara hamwe na Kenny Darnell muhora keye kugira tuyage umwe n'umukozi ndaguhaye ikaze Kenny umeze neza ego ni muri cyane hamaze iminsi hazindutse harakabeho hameze ukuntu climat favori imvura ntigwe mugabo kandi izuba nijyake cyane ubwo muri fresh kugira umva sindaronka ko niyungurutse t'inquiète kazi muri ku kivi donc umunsi watangiye neza ego neza cyane donc le climat te convient ego uno munsi uraza kudushikiriza ikiri ku mutima neza gose neza cyane à la première heure kazi urakoze cyane ku rundi ruhande ndi kumwe na Keti Ruhara Keti reka ndaguha ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane namwe agaklima kameze neza je ni sawa ni kawa waironse ngira no gukanya hazindutse hakanya ushatse kwishusha ego alors uno munsi ikiyago nkuko meje kubivuga nari mazi iminsi niyumvira ati mbe uno munsi aka kazi je mfise ngaha vyoshika kagahagarara est-ce que je peux tenir ariko ndavuga ati iki kintu kirashobora kuba gifise n'abandi bashobora gukora vyumvira ko reka ndondere abo dushobora kubiyagako nico gituma uno munsi nashimye kugira kino kiyago kugira twiyumvire neza mbe uno munsi hamwe vyoshika turiteguye ariko imbere yuko twinjira ngaho reka tubanze tukubaze Kenny mbe usanzwe ukora iki ujejwe iki aho ukora nkora mwishira hamwe Bujumbura Business Park nkabanjejwe communication ego nyuma responsibility yanje uramaze kwiyumvira info bishitse ivyo bikorwa ugasanga iyo post ufise n'igikenewe ego birashobora gushika uramaze kwiyumvira bon reka ndaza kuza kwa Keti uramaze gushika wowe ukavyiyumvira neza bati communication sinobiteba ko kubera umva byawe biri grave sinovyiyumvira biranagutera ubwoba kuyumvira urumva ko uwa mbere turonsa tubwiye ati biranateye ubwoba kuyumvira ko shobora akazi gashobora guhagarara anytime kubera iki biteye ubwoba gakene kurumva la suite ntavyo no banze franchement bikurikira noca ntangura kwibaza none c'est quoi la suite ngiranje gukora he canke les besoins zanje umva deja utangura kwiyumvira ati next ni gute ni kuvuga uno munsi ndaza kugaruka akantu agira mvuge ndaza kukubwira après alors madame Keti aho hariho une recommandation par rapport yiki une nouveau d'épargne kuko kuri jewe numva umengo avuze ati akazi gaheze ubu nyene ntangura kwiyumvira what is the next ariko imbere yaho madame Keti uri umuntu usanzwe ukurikirana amashyirahamwe usanzwe ukurikirana iterambere no gutunganya imigambi mu mashimwe atandukanye mbere ukanigisha muri Bujumbura Business Park wumvise umuntu ashikirije icyo cyumvira uko onye ni igiki kishakiza mu mutwe umvise ati uno hamwe akazi gahagaze kuhagarara ubunyene cyane yumvira what is the next ça donne quel message kuri uwo muntu ikintu ca mbere novuga c'est que il ne faut pas gutinya il faut pas yuko buri munsi tugendana n'ubwoba yuko mbega ibi vyogenda
byoca bigenda gute c'est vrai tuteza kuvyiyumvira muga il faut pas ko tugendana n'ubwoba ego birashobora gushika muga nibaza n'igituma mwiyumvire n'iki kiganiro ni kugira twiyumvire ukuntu twiprepara gushikaho birashobora gushika kandi bigashikira twese mugabo ntitugendana ubwo ahubwo duca ubwenge twiyumvire nutwo kwitegura gute kandi burya ico novuga c'est que burya uravye n'abantu benshi bishobora kuba byarashikiye canke bishikira akava mu kazi pour imvu zitandukanye burya ibiri imbere aba ari vyiza kurusha rero nico gituma ne faut pas gutinya kene nawe uradi yuko akazi kashobora guhagarara umunsi urasi ko namanda bibabwira n'uwo munsi utigenjeje neza basi kashobora guhagarara umunsi wose namanda bibabwira yuko umunsi wanyuma anytime birashobora ndakunda kubacukuza uko onye mugabo aussi aba ari une façon d'installer un esprit une façon de réfléchir mugabo whatever the case kenshi uca usanga umuntu biramuperturba mu ntango ariko witeguriye iyo eventualité uca urebondisa plus rapidement ahubwo ugasanga ivyo ugiyemo bitumye uduga utera imbere no kurusha aho wari uri nico gituma tudakwiye kugendana ubwo ariko bisaba yuko twitegura merci turumvise ati ubwoba mu gihe nk'icyo ubwoba nibukenewe ahubwo ukwiye kwitegura ku munsi yuko ivyo bintu bishobora gushika kuri experience office ga Madame Keti est-ce que iyo ubwo bwoba nibwo buva kuri instabilité financière uvuga ati kuko hari ukuntu usanga ku munsi ku kwezi hari uburyo tuba dukeneye kugira dushobore kubaho kugira dushobore gutunganya bijya byose bishobora gutuma Kenny canke jewe nduwondi uno munsi mezi ukomeza uno munsi ugasanga rimwe na rimwe ubwo bwoba buva ku kwiyumvira ati mbe hamwe byo hagarara ibi byose nkora uno munsi byo cyo bigenda gute ego mugabo turavuga yuko il faut vaincre la peur ego mugabo burya ufise un plan ntugira ubwoba autant que umuntu ataba afise un plan rero ngira umunsi nivyo tuhava tuyaga none umuntu yo kwitegura gute kuko bishitse ubuzi yuko ndafise safety net sinzi ukuntu bakivuga mu kirundi mugabo uzi yuko ufise plan B canke parachute hamwe habaye ikibazo mu ndege eguragira ubwo mugabo ukawuzi yuko ufise uburyo bwo kwicungura yes urumva n'icyo kiyago Kenny na parachute afise Kenny ouvertement arabivuze ko ataparachute arabibona nivyo umva parachute yanje ni nk'iy'ukwezi canke amezi 2 maximum arakubesha Kenny donc uno munsi hamwe uvuga ati na service ya communication tugikeneye omara maximum 2 mois amezi 2 arakubesha umva bwabwo buva avuze ati ni 2 mois 2 mois ni minsi 60 mu minsi amajana 365 umwaka dufise Kenny ikibazo afise avuga ati ni iminsi 60 Keti wavuga ati tsinda ubwoba ariko rero tugiye kwihweza tugasanga rimwe na rimwe ubwo bwoba buva ku mikoro niko navuga ku ma état financier yacu uko amerewe bigatuma tuvuga tuti nukuri ndavye agaseke kanje no munsi ko kameze bigatuma Kenny ashobora kuvuga ati ni minsi 60 maximum alors est-ce que harashobora kuba harimo erreur kiri ama erreur financière dukunda gukora atuma rimwe na rimwe ubwo bwoba burushirizaho cyangwa bukomeraga Madame Keti nuvuga yuko l'erreur financière peut-être dushobora kuba twakoze muri ico gihe ni kudaconstitua nka un fonds de réserve au fait ni nka pneu de rechange niko bazi réserve ego kuko pinashobora gutoboka en cours de route ukeneye en fait iyo réserve ukeneye un fonds canke amafaranga yo gupermeta gutena gushike nko kuri station kugira baguhindurira ainsi de suite et donc iyo station ya Kenny iri kuri 60 murekere karifatira abantu aho umunsi mugabo sindisi ko yoshika ni muhira à vrai dire ego mugabo donc l'erreur ni kudaconstitua iyo fonds de réserve burya no mu mashira hamwe baragira
bon, d'une certaine façon un fonds de réserve kuko hari igihe usanga ama revenu peut-être ushobora kuba yamanutse cyangwa ugasanga hari ibintu vyabaye donc il faut toujours guconstituer iyo fonds de réserve hari abayitwa une épargne au fait tuko turavuga épargne ushobora kwikatégoriza mu buryo butandukanye mugabo l'erreur c'est ça, c'est de ne pas mettre iyo fonds de réserve en place. ariko turabivuze ariko est-ce que Kenny urafise fonds de réserve wowe? nta na gato na gato bigenda gute umaze aho canza ku kibazo kindi kugira bishike nugira iyo fond de réserve bigenda gute ni igiki gishobora gutuma uno munsi udashobora kuba ushobora kwiziganiriza novuga ko kwiziganiriza uvuga ati hamwe byoshika hamwe yapine yotoboka ndi mu nzira bigenda gute ntuyitegekanye iyo pine ya réserve? alors umva umuntu abaho ku munsi je me dis hama umutwe uri mu by'uyu munsi uvyuko kwezi donc uronse umushahara wawe ni directement les besoins z'uko kwezi loyer n'ibindi la survie ni déplace gute et ainsi de suite donc kuja kwiyumvira rero la survie yo muri mu kwezi kwa juin peut-être akazi ni kahera urumva uri kuri ntibiza mu mutwe n'ukuri ntakubesha hariho confort uba wagiyemo uko buryo wabivuze use contrat indéterminé kuza kwiyumvira fond d'urgence ahubwo wiyumvira peut-être ngwaye canke sinzi hari ikindi kibazo mugabo kitajanye d'abord nuko akazi gahera donc hari iyo confort yuko ndi muri contrat indéterminé les soucis zo kuza kwiyumvira ngo mwanya akazi kohera ntibiza mu mutwe niyo confort umuntu aba arimo jewe ndimo par exemple ego surtout que benshi uno munsi amashira hamwe amusanga ashobora gutanga iyo contrat indéterminé hamwe ugasanga arazanye iyo confort hama abantu bimwe bariko baravyitwararika. Alors madame Keti turumva ati rimwe na rimwe biva kuri état d'esprit uvuga ati je mbayo ku munsi ndafise salaire mensuel hama uno munsi gutegekanya ivyo muri 3 mois à venir canke 6 mois à venir navyo ndimo. Alors ni gute umuntu ashobora kuba afise un revenu mensuel canke période X ashobora kwitunganya ku buryo kuri iyo periodicité aronka ko amahera ashobora kugira iyo fond d'urgence mu buzima. Ok, ego c'est vrai, je comprends ico Kenny yavuze kandi nivyo uri kuragwana n'ivyo uyu munsi utangura kwiyumvira gupanga gute ivy'ibintu utari soko bizona dans 6 mois par exemple et c'est tout à fait normal. Ndico novuga c'est il faut se préparer bukebuke naho novuga yuko ngiye constituer nsanzwe mfise par exemple une épargne kugira nzoshobora gukora umugambi canke épargne hamwe nogwara canke umuvyeyi akagwara ego umwe wese aragerageza kugira épargne iyo fond de réserve rimwe mpora mvuga ni nka kandi ka épargne ku mpande donc ushira en place nta n'urinda no kubimenya ufite ni kugira wewe wikingira kubera le fait ko bishika birashobora gushika nk'ubu reka ndakwibutse nko muri 2020 igihe ici yabaye perturbé avec Covid ego ça a bousculé ama entreprise menshi au niveau mondial mais aussi no mu Burundi d'une façon ou d'une autre rero ako ka réserve ugira utangura bukebuke naho yobari uku kwezi kashemo 10 000 vaut mieux plus que rien du tout. Donc c'est pas kugerageza kuzuza au fond de réserve mugabo ni ikintu cyose ni habitude na niyo consistency utuma ushemo 10 000 chaque mois ufise un petit peu plus kurusha rien du tout hama uko turabona yuko akepane kanje kariko karaduga karanakumotiva ukwezi gukurikira reka nshemo 20 000 reka nshemo 30 000 kuko nta kintu kiryoshe nko kubona konte yawe iri kiraduga ico cyonyene wonye ida chiffre kiraduga nukuri biraguha umunezero kandi ukabuze ko samahera ngiye gukora ko kugira ndiheruwaye donc na mahera nyene uvuga bimwe bavuga ati ndafise amahera iyo sensation rero suvuga ngo ni 1 milliard naho yo bara amahera utarusanzwe ufise muri yo compte iraguha iyo feeling yuko ahubwo reka ndayaduze birakumotiva uri kuyabona akari karaduga
ugaca usanga ahubwo ico co nico gituma usigaye ushamwo menshi kuruta iri vide atanakimwe ufise. Hari ikintu gice kinza mu mutwe mvuga nti hariho amahera abariko baratwumvira ushobora kuvuga ati aho muriko muvuga ngahe vya bihumbi ijana mirongo vya bihumbi 50 vya bihumbi amajana 2 vya bihumbi amajana 5 mpanzi inzu y'ibihumbi amajana 3 cyangwa vya bihumbi voilà tu vois rero kubwawe Gaketi ngumva amahera umuntu suppose ko aronka ibihumbi ijana sivyo on suppose que Kenny uno munsi afise revenu ibihumbi ijana est-ce que ibihumbi ijana nayo nyene okay Kenny mu bihumbi ijana uhemba wumva ushizemo na ya madepense yose ikibazo cyo kwiyunguruza ikibazo cyo gufungura ku munsi ikibazo cyo kwambara amayinite dushizeho na internet uno munsi urayikeneye urashobora kuronka n'ibihumbi 10 ubika muri fond d'urgence n'ibikunda kubera iki kubera justement heje kubiharura donc amahera yo kubaho déplacement amayinite wabivuze internet kuja mu rubanza kwa naka donc ayo mahera ntasigara deja nico nagira mbaze uhejeje gutanga ibihumbi ijana reka tugire 800,000 urumva dufata umuntu afise revenu ya 800,000 siyo membwa muganga urumva un revenu de 800,000 hama akaba baba mu nzu ya 500 dufate hama akaba ari umuntu afise umuryango umva jewe par chance ubunye nta mwana ngaburira urumva mugabo hari abantu baba bafise umwana aramwigisha afise umugore ainsi de suite donc kwiyumvira ngo umwana ngira ndamwimiki kugira mbike na 10,000 francs ya fond d'urgence malgré que le fond d'urgence nawe ni compta pour lui canke pour elle biba bitahuritse mugabo dans un cas de 800,000 tugende kuri yo scénario si possible tuharure réellement uwo muntu ashobora kubika fond d'urgence yangahe à compter ko par ailleurs hari usanga afise crédit par exemple donc elle a fait un crédit dans une banque canke arashaka kubaka inzu pour un confort ave muri loyer urumva aje muri confort pour sa famille iyo 800,000 yo cayigera gute merci muri uwo mwanya Madame Keti iyo 800,000 cyangwa iyo 100,000 yo yigera gute astuce ziri pratique ego normalement abantu bahanura yuko peu importe le niveau de revenu tu départage mu bice sivyo nk'ubu turazi yuko 10% y'amafaranga twinjiza tutegerezwa kuyatanga en tant que dîme bavyemera sivyo donc on dit déjà yuko usigaranye 90% ok après ça barahanura yuko minimum ufata 10% yindi kugira uishe dans une sorte d'épargne comme un point de départ kuko iyo épargne sur le moyen et long terme iracika actif ituma ugira des investissements peu importe ico uri kurarondera gukora sivyo hama baravuga aussi il faut ko tugerageza yuko soit loyer canke niba ari credit turiha muri banque kubera peut-être naguze inzu canke niko ndubaka ntirenge entre 30 et 35%. Au fait hategerezwa kujamo iyo équilibre bivuga yuko nteranyije izo 30 na 10 na 10 ngeze kuri 50 rero bakavuga yuko il faut ko tuca tugerageza kubaho soit muri izo 50% zisigaye bivuga yuko kuri wa wundi akorera 800,000 havuyemo loyer n'amadime hamwe na niyo épargne ya 80,000 qui est 10% abasigaye 400,000 c'est vrai kuba i Bujumbura kuri 400,000 ari revenu individuel atari aménage yose biragoye c'est bien dans ce cas il faut kuca wiyumvira none nkoriki nimba 400,000 zitankwiriye kugira nkuvre ayo masharge yandi déplacement n'ibindi sinca nguma neza guca nimvira nkoriki use choix zibiri au fait iya mbere uraraba mbega hari ahantu hari ama dépenses cyangwa ama fuite nshobora kuba mfise kuko uyuke ya 10% ni 80,000 muri iyi scenario est-ce que hari ahandi hantu amahera yanje ashobora kuba ari karaja udufuite hamwe no yabona canke no yidentifia hako aca muri ayo mafuite ndayakanalize basi ndayashire muri iyo épargne canke ya fond d'urgence burya kenshi urabona na Kenny amasharge yavuze ni des gros montants azi
yavuze loyer déplacement mugabo hari ahandi hari ibindi binakoresha amahera abona umengo n'udufaranga tuneglige n'utuntu duto 2000 3000 ku munsi ubona umengo n'utuntu duto mugabo aha twese na jewe ndimo tubise udufuite donc biri très important yo kumenya mbega amafaranga yanje yose ajaye kuko umaze kumenya ahaja pana juste bijya binini ukabona utwo dufuite niyo rero uvuga ayo mafaranga reka ndawe ukuntu ndayagarura basi ndashe muri epargne sivyo aho acaza ikintu ca kamere na standard y'abantu sivyo alors discipline umuntu agira par rapport ya standard de vie afise est-ce que aho onye umuntu afise icyo kibazo cyo kuvuga ati jewe normalement uko mbayeho nuko ego revenu zanje zirangora ariko hari ibintu ashobora kwipriva urumva des préférences ibintu usanga umuntu uko yakuze uko yabayeho adashobora kwipriva naho vyogenda gute muri icyo gihe naho izo nguvu zo kwiyima yo zikura ego donc navuze ko hari ibintu bibiri icambere ni kumetriza amafaranga yanje yose aja he kugira urabe esko hari ahantu no vyukuri ushobora kugerageza kuyagarura bidakunda naho sivyo muga navuze ko twese tufise ahantu entre guillemets dusesagura twese na je ndimo sivyo donc umugabo nzi ivyo ari vyo ncangerageza kwisha sur une certaine discipline ariko ntazi ivyo ari vyo ncambandanya uko nyene pour iyo kankiyo waruvuze option ya kabiri ni ya faut que twiyumvire ukuntu tugwiza umwimbu il faut que tuja muri optique de créer plus de revenus sivyo kuko wabonye ko 400,000 les 50% ntibikunda rero twese faut que tuja muri optique de tugwiza umwimbu gute ariko ndazi deja ikibazo girumbaze none uri kumubwira Kenny akora ahantu de 8h à 17h sivyo none azoca bigenza gute nk'iwacu ngira abantu bose abakora iwacu barabizi tubabwira yuko ayo tuguhemba ntazopfa kwiriye ce n'est jamais suffisant et donc turabankouraja yo kucultiva iyo esprit yo kugwiza umwimbu n'aho bakora iwacu fait kuko arava ku kazi canke aujourd'hui avec la technologie canke n'ibindi bintu hari ibintu vyinshi umuntu ashobora gukora fait muga ngo vyose ukibitangura bizokunda hari igihe tugerageza ibintu bikaba uwo nyene yakaravuga ko bidakunda hari une activité akora au-delà de son revenu mensuel il va comme employeur et hari vyakora reka tumubaze Kenny watubwiye ko hari ibintu bidakunda hari ibintu bikugora aravuze ikintu ciza cyo kugwiza umwimbu eske uno munsi umaze kubona ati jewe mfise iminsi 60 yo kubaho neza ukumbaye uno munsi eske wari uramaze kwiyumvira kugwiza umwimbu kugira iyo minsi 60 irenge ushike ku minsi 100 ugwize fois de basi 120 ego cyane ndamaze kuvyiyumvira kandi n'ubu n'ibintu mbandanya niyumvira ko kandi n'ikiganiro tugiranira n'abantu baba ari autour de moi bagenzi abo tuvukana mugabo reka mvuge ico bama baca basohora irya mbere donc ni nkuko yabivuze ndakora de 8h à 17h 17h30 dans une entreprise ndushe canke j'ai d'autres responsabilités à la maison comme nafise umwana atakura umwana acabaza none ko iyo yindi revenu no irondera he bien sûr j'assume ko abantu haba harimo no gutinya ni he noja gukora handi canke nakajya tutwa akazi gasuzuguritse est-ce que no canja gusava urumva no canja gusava dans un restaurant mugabo par ailleurs usanga mu bindi bihugu umuntu ashobora kubikora agafatanya ubwo buzi bwinshi kugira revenu yiwe iduge mugabo still umuntu aravuga ubuzima burazimvye naho noronka ayandi ma revenu kubika c'est une très bonne idée mugabo muhagaruka ikibazo ni ama épargne nico kibazo nari mfise donc ufise ushaka kugira ibintu byinshi en même temps fonds d'urgence fonds de réserve nkuko mwayise mais aussi épargne et investissement canke ama épargne umuntu aba akeneye kugira ni menshi urayigira wowe
épargne yego arayikora ku Arayikora. Ariko umaze akabazo kugira uza kutwumviriza aze gutahura neza kugira uvuga ati ayandi masaha no yakoze iki utahurusha ayo masaha wewe kugira ushobore kubuziganya kugira ubike gundi ucukora gute kugira uronke iyo epargne ishobora kugupermita kumara iyo minsi 30 amatubire kwa kore rihikore ibyo byose uno munsi biranatunganye neza urumva bijya habona urumva ibyo ni ibintu biri imperatif ariko est-ce que uno munsi utashe uvuye ku kazi utunganya gute ayandi masaha kugira ushobore gushika aho wewe aho iyo minsi 60 simike ni bake bashobora kuvuga ati je ndashobora kubaho 2 mois après la rupture ya kazi utunganya gute ayo masaha yawe rero y'inyuma ya masaha 8 canke indwi ushobora kuba umara mwishira mukoreramo umva ndeka ndakubwiza kuri d'abord umva ndafise andi ma revenu mbwa gituma nakubwiye ko nomara 2 mois gusa naruriye kuri revenu imwe kuri indi revenu mon objectif ni investissement sindaherwa muri fond d'urgence nico gituma nakubwiye fond d'urgence yanje ni kuri hari nyene yomaza 2 mois urumva niyo mahera ari kuri compte mugabo ayandi mu mutwe ni investir kugira haboneke ini revenu iri constant iza mensuellement kugira rero mparure fond d'urgence nukuri birangora ntakubesha kubera premièrement kugenda kubwiye ikiganiro kitangura si ibintu jewe nguma mparura mu mutwe urumva par contre ma question cette fois-ci ni umuntu acagira ama épargne menshi nubwo yoba afise ama revenu imwe zibiri zitatu canke zine même si tu veux ushaka kugira ama épargne menshi il assurance dufate ku bantu batavuza nécessairement ko urumva uvuga ati amagara araruta amajana somehow reka tubikire amagara par exemple c'est la priorité canke reka mbikire investissement inzu muduga ama investissement abantu bose bashobora kugira canke business ntoya y'amayunite n'abari mu bindi vya agroalimentaire je challenge yanje rero niyo onye ni oui je peux avoir plusieurs revenus muga fond d'urgence ntigumiza mu mutwe guma di ahubwo reka nongereze mes revenus mu kwinvestissa mu bindi ama fond d'urgence nzoyitora umva iyo urgence ije nzotore muri ayo ma revenus ari déjà constitué ayo ma business yandi ari déjà constitué. Merci. Sinishuye kuca umwanya pardon kuca wari wambajije ica umwanya ndongereza ku masaha urumva mpejeje kare 17h muri business park ndashaka kutamwira nkabandanya hama na weekend je me résigne je travaille weekend wewe nuruhuka umvise ingene atunganya umwanya mbe nizahe novuga amastis ushobora kuwadubwiye ibijanye no kweparnya les pourcentages murashobora kweparnya Kenny wewe atubwiye ati jewe iyi ayandi masaha ndakora ibikorwa no muri weekend simbona weekend ndakora est-ce que iyo culture hariho amashira hamwe uno munsi nkuko mwe mwabivuze est-ce que nimubona ko hariho ikibazo ku mashira hamwe ashobora kuba atuma anavuze amashamwe mwe musanzwe muyoboye hari ahandi uvuga ati bobo batateramwo aba collaborateurs babo iyo uwo muco wo gutunganya ibindi bikorwa bishobora gutuma baba stable baba na tranquille mu buzima est-ce que ico nico ari ikintu gituma uno munsi aba fonctionnaires aba salariés benshi bafise ico kibazo ubwo bwoba twatanguye tuvuga kubera usanga rimwe na rimwe n'amashirahamwe bakorera adashobora batabaho kanya kuko hari amashirahamwe karema bumvise ati uri mu bindi ati hey jewe wadandaje umwanya wawe wume est-ce que nous voyons ko hari amashirahamwe adafavoriza iyo culture? Ego mugabo c'est pas la responsabilité de l'employeur. Okay. Mais twebwe tuteza kwiorganiza en fonction ya la phase y'ubuzima turimo. Sivyo nk'uwo munsi na genda umuvyeyi sivyo ndafise umwana ntaza gutaha ntaza kumaza vyagenze gute kw'ishuri est-ce que devoir école ainsi de suite. Donc
realite ya Kenny yiwanje canke n'undi muntu d'abord ziba zitandukanye kandi yose hari igihe usanga dukora ahantu dukora gushika 22h barabizi biraba kenshi cane gose so kuvuga yuko muri so 17h umuntu abatashe donc hariyo niyo aspect yuko parfois c'est pas évident mugabo nibaza yuko ce qui est important ni kuraba muri situation yiwanje en fonction y'akazi situation familiale n'ibindi mfise umwanya ungana gute nshobora kudegaja ni igiki mfise comme atout nshobora gukoresha kugira bincréer des revenus parfois passifs yadagoye nk'akarorero si aujourd'hui par exemple uri umukontable ukaba ukora ahantu 17h akazi karaheze dufite aba-entrepreneurs benshi cyane badashobora kwangaja umukontable à temps plein kubera ko tutoja gufasha uwo mu-entrepreneur de 17h30 gushaka 19h kugira atunganye ses finances akakuriha nawe yoba ari 200,000 ku kwezi kuri ataba afise na volume nyinshi usanga atari n'akazi kenshi ukarondera aba-entrepreneur batatu umwe wese aguha 200,000 nyumva ko uciye uronka 600,000 ufite nuko tuteza kwiyumvira yego hari n'abandi kandi ndabizi benshi babikora ugasanga yashokuronka amahera makenya akacagura nka par exemple des produits de beauté canke impuzu canke n'ibindi akashibisha kuri statut yiwe bakadandaza c'est une façon aussi de créer des petits revenus au fait donc umwe wese araba contexte arimo ibishoboka tukaba créatif mbega no kurisha gute ibintu byose biri positif biri à mon avantage kugira bicréer des revenus supplémentaires mugabo c'est pas toujours évident ushobora gukora ikintu ugasanga kirahomvye ainsi de suite donc ico c'umwanya sinkompara ngo Kenny canke n'uwundi je ndabivyi wanje akazi kanje kameze gute ni igiki nshoboye ubu unyi hari nk'abantu benshi bakrea canke batanga leur service en ligne ama jobs menshi umuntu ashobora gukora en ligne donc ama possibilité arahari c'est question yo kuraba ukuntu twiorganiza neza sivyo alors reka ngaruke ku ma priorité ivyo Kenny yavuze igihe navuze 10 z'amadini par exemple minimum 10 za épargne na 30 à 35 kuri loyer canke kuri a crédit logement iyo 10 souvent ngo tugira ma 10 menshi au fait ni rubrique imwe minimum ukavuga je minimum yanje sha ku mpande ni 10% canke 15% de fata muri iyo 10 rero ni ucu départage en fonction de tes priorités ndagoye nk'akarorero l'une de mes priorités pour moi ni Minerval kuba capable de kuriha Minerval c'est bien donc j'en crée un compte à part dans ma banque dans ma microfinance pour regarder produits pour l'épargne ibintu by'abana en fait niyo ni compte ncanugurutse nkaba nzi yuko ku mwaka épargne nkene bambe Minerval intwara autant c'est bien buke rero comme c'est une priorité pour moi nkaza ndashaka dukedo muri ya 10% yose nakuramo dukenya nshaka kuyida compte par exemple épargne y'umwana kuri nizo mfasha kuriha Minerval umwaka ukurikira par exemple canke le trimestre ikurikira muri ya yandi nyene ndaciye muri enveloppe ya 80,000 kuri ya exemple niba afise 80,000 nashize kuri épargne kuvuga ngo ni 80,000 fois 5 ni muri ya 80,000 no ya départage gute peut-être dans un premier temps urashaka kuvuga reka sinimena umutwe manze nshira hande 80,000 mugabo nashaka juste ku nuance c'est pas question kugira ibintu vyinshi ni ya enveloppe yose ukuntu ucuyashira mu ma priorité de ta vie hari ushaka kuvuga iyi épargne ndiko ndakora nzofatamwe makenya ndayashire sur X ayandi sur Y kugira tuwe précis nuvuga nk'umuntu afise avuga ati jewe kuri ya fond d'urgence nzogira 10,000 ariko ayo 10,000 ukamenya ati harimo 2,000 ya Minerval nuko ushatse kuvuga non kuri 80,000 umuntu afise revenu ya 800,000 akavuga nzoshira hande 10% kumva ni 80,000 iyo 80,000 akavuga 50,000 ndashize muri épargne essence hama 30,000 kambe ndayasha ku gakonte ka Minerval cyangwa ubundi ni en fonction ma priorité aho umuntu ari reka iyi 50,000 niyo ndiko ndegera muri 50,000 ngomba agwire hama kugira dans X temps je kuja babomo ibaro ngende nguri impuzu hamaca ntangwa kuzidandaza et donc ni muri ya enveloppe de 10% ou départage en fonction ivyo ushaka gukora mugabo malgré ça ni vyiza kugumana iyo fond d'urgence kuko ibintu vyinshi birahinduka hama non plus bihindutse
ushaka ya epargne wari kurategura kugira utangure umugambi icipfa kubera ufite waciye uja kuyakoramo reka mbe précise nkuko wavuze dufata akazi karahagaze wari ufise iyo epargne ubwo iyo epargne wari wayiteguye yuko uzotangura une activité génératrice de revenu muga akazi karahagaze utiza kuriha loyer donc y'amahera wari wateguye ko uzotangura une agère muri décembre ugiye kuyariha loyer or que ugerageje kubidistinga gatonya biragupermeta yuko quand même ndafise ayashobora kumbeshaho autant de mois umwanya ni organise ntenze gukora kuri ya epargne nari mfise sivyo ego hama kuri ngira ngo atamwanya mwinshi dufise wigeze kubimbaza none umuntu yotegura umuntu yogira fond de réserve ingana gute idéalement cyane minimum bavuga yuko dukwiye kuba dufise l'équivalent ya 6 mois de nos revenus bivuga kuri Kenny idéalement navuze idéalement umva ni objectif umuntu yego suga ngo ejo ngo ifoka bari kuri compte ni n'urugendo rero nk'umunsi ndashaka kuvuga canke Kenny akavuga nkorera 800,000 fond d'urgence imeze neza kugira naho ibintu bihindutse kugira singire bwa bwoba burya ufise equivalent y'amezi 6 y'umushahara uhembwa ntugira ubwoba nka wundi afise 0 donc 800,000 fois 6 est égal à autant nitwe dukwiriye idéalement kuba dufise à tout moment kuri ya fond d'urgence yacu kuko burya niyo eventualité ibaye akazi ka Kenny kagahagarara n'umunsi karahagarara bref okay ayo mafaranga bafise 6 mois en fait ni nkuko aba sécurisé 6 mois mugabo kahagaze urazi yuko ubwo nyene kuri za 6 mois hari ibintu acahindura direct mu buzima bwiwe ya 6 mois rero tusanga ishobora kumufasha kubaho umwaka wose kweri uri muri indi état d'esprit akazi kahagaze faut pas qu'on se sagura amahera je mu objectif yo kurondera ibindi ukora mugabo yasimo ucusanga yagupermise kubaho umwaka wose rero sécurité kumva yuko ndafise 6 mois cyangwa umwaka wose ubufise umwanya kwiorganiza nimba ari kurondera akazi cyangwa gutangura umugambi. urakoze cyane dusigaje iminota 2 kugira ikiganiro kirangire ikiyago cyacu ariko Kenny Keti aratubwiye pourcentage aratubwiye les priorités surtout kuziganya par rapport à ma priorité uno munsi watubwiye ko priorité yawe ari investissement ari kugira ahandi ukorera oya ni kugira mariage priorité nivyo turavuga kamera yatsimba okay kamera rero nshaka kukubaza mbe uno munsi uravye ama priorité yawe uravye ikiringo wamaze aho je veux te remettre en cause kugira wifashe est-ce que ubona ko uravye imyaka umaze ukora uravye ama priorité yawe est-ce que izo 2 mois kundi muntu wese kugira ariko aratwumviriza yiremete en cause est-ce que ikiringo ufise cyo kubaho atakazi birajyanye n'ikiringo umaze ukora na gato biri kure cyane wanashaka kure cyane ni giki cyakubereye intambamyi kugira habeho iyo déséquilibre ni iyo mindset yanje nyene yo kuguma ndi genda umuntu ashaka kubikira amahera un objectif précis donc no musi turi muri mars urambwiye tubika amahera kugira tuzogire 1 2 3 4 dans tel mois urumva donc mbashaka kubona ico kintu kibaye réalisé urumva donc rero kwiyumvira nico nibaza ko cyambere intambamye yo kuvuga ndabitsa amahera pour un fonds d'urgence urumva no musi je dormirai moins bête. Merci. Keti hari kabazo kanyuma nshaka kubabaza pratiquement nibiki umuntu ashobora kwitwararika kugira ashobore kuziganya neza atiyishe atinize atumva umengo ora nkubu
Kenya avuze ati je nkeneye kuziganya mbona neza réellement ivyo nshaka gukora hari n'undi avuga ati jewe umbwiye mu byo kuziganya n'ukuri ndiyica nsanga ndiko ndiyima ivyo nkunda ariko kugira umuntu ntagire iyo sentiment kuko iranabisha kubaho babaye ngo urikura uragira sivyo ariko kugira umuntu abeho avuga ati jewe ndashaka kuziganya ariko simbabare ni gute umuntu ashobora kubigira ivyo bintu okay ndazi ko tabimbajije mugabo hari nk'umuntu ashaka kwiyumvira bon ibi vyose niko ndabivuga kuri peut-être nikorera mugabo n'umuntu yikorera urashaka gusanga ari muri ya discipline financière cyangwa instabilité financière kuko n'umuntu yikorera techniquement ariha umushahara naho nikorera ndiha umushahara sivyo donc naho ba wikorera ni nkuko uri umusalarié kubera iryo shirahamwe canke ivyo bintu ukora biraguha des revenus sivyo et kera ni retrouva malgré yuko nikorera nfise ama revenus sanga aussi iyo discipline atayo mfise un jour ndavyuka ndavuga mbega ibintu bigenda gute ndikorera ndafixa yuko nzo kwiha autant en termes de salaire basi naho nikorera muga nkasanga ntayo mfise le 20 du mois cyangwa le 15 ntayo mfise yaheze ukacutangura kuba tenter yo kwiha muri caisse entreprise de fat donc narabiciyemo en tant que n'umuntu ari self employed niho rero naciye vuga non c'est pas normal il faut qu'on mpindura quelque chose aha niho rero naciye ntangura kugira kuinteressa ndabivemo gute qu'est-ce que je dois faire différemment à l'époque naciye ntangura le système des enveloppes irafasha cyane gose bref le système ya gute ozo kwazga mwanya muti ariko urumva et système des enveloppes ça veut dire naho nikorera des self employed ni umushahara wa 800,000 ngacanda ayo mafaranga ngacanda ishira rwenzoriha ainsi de suite kugira ndayagere neza et ça m'a permis au fait yo kugira discipline financière no gutangura kugira épargne naho mba mfise manikorera c'est bien kuko j'ai pas envie que ma situation personnelle il déstabilise les finances de l'entreprise et alors donc je parfois hari umuntu yimvira yuko umuntu ashaka kwimvira yuko ivyo vyorosha wikorera mais non c'est pas ça alors pour répondre alors à ta question kintu cambere ni en fait ni conviction peu importe umuntu les revenus abari kararonka aujourd'hui il faut croire que c'est possible kenshi turirimita mu mutwe ntibikunda urumva ibi nibi on voit ce qui est dur on voit ibidashoboka mugabo tulashije gatonya ivy'ukuri birashoboka je me dis yuko na Kenny imbere ko atangura niyo constituer épargne à 2 mois peut-être avant yabona ko bidashoboka mugabo harabaye ibintu arabona yuko bishoboka et c'est la persévérance ituma ucubandanya donc ni question de conviction ukuri birashoboka mugabo ca kabiri kubera ibintu bitera biduga amaprix atera duga natwe il faut yuko au côté de nos revenus ziguma ziduga ibintu yusho prix yikawa canke y'umuceri canke ibiharage canke peu importe ivyo arivyo nimba tendance ko bigenda biduka rero natwe naho nkora ahantu il faut yuko tu développe iyo mindset yo muri business no ma revenu personnel yiwanje il faut ko niyumvira il faut qu'on considère ubuzima bw'iwanje nishira hamwe mbega nogira gute kugira ama revenu yanje agume aduga yego ndagerageza kuraba nibiki nogabanya ni he nsesagura amahera udufuite turi he mugabo dutangure kwiyumvira ngo yizo mwimbu gute ni gute nogira nimba le coût de la vie inflation canke la hausse des prix il est à disons 20% ntavyo nzi ni gute nokora ko annuellement mes revenus nanje zoduga de 20%. Merci beaucoup harakantu uvuze gahambaye cyane ati ifo ko turaba ubuzima bwacu nk'ubuzima bw'ishirahamwe nimba ishirahamwe yitwararika yuko ku munsi itera riduga n'ubuzima bwacu ama revenu yacu tuza gutera aduga ku munsi harakantu wagira wongereze nukuri navyibagiye Kenny aratubwiye turatahuye ibintu byinshi mbe uno munsi akajambo kanyuma uwo butahanye nakahe muri no minota 50 hafi tumaranye na Madame Ketty hano mu kiganiro icambere ntahanye nuko ni kuba optimiste kuranibaze ko arico
kitwica jewe n'abandi turatugira ce genre de turatuyaga autour de ce sujet turi pessimiste cyane quand il s'agit de parler d'épargne, de fonds d'urgence, d'argent. Tout ce qui tourne autour de l'argent, mais c'est un combat qu'on doit faire. Kubaho donc ibintu bizimvye mugabo revenu itaduze. Hama de prendre cette responsabilité. Korumva c'est ta vie, n'ubuzima bwawe, ce sont tes revenus, c'est ton confort. Pas kubirota gusa, mais gushira en pratique ikintu, gukora ikintu kugira ayo marevenu yawe aduge. Yes. Donc voilà. Très rapidement, Madame Ketty, niyahe message ya nyuma waruje mu kiganiro wavuga ati iki kintu faut pas que ndangiza ikiganiro ntakivuze, est-ce que cyo bagihari be uba wakivuze nimba gari mu mwanya mutoyi cyane, niki kintu cya courage ishinga uno munsi washaka ati abaza kuronka amahirwe yo gukurikirana en direct kino kiganiro bakironke niki? nabivuze niyo état d'esprit, birashoboka biragoye kujya bitugora aussi muri gestion de nos entreprises, ibintu biragoye mugabo il faut ko turonke iyo conviction yuko birashoboka, hama de le faire petit à petit, parce que 5 000 francs de plus vaut mieux que rien du tout. Niturondere nitwilimite ngo kwera ngo épargne il faut ko abara amahera menshi. C'est une question d'habitude, la consistency. Ugira 5 000, ugira 10 000 de manière régulière, c'est mieux que rien du tout. Ni consistency, ni nko kugira sport, kwikora rimwe gusa ntacigufasha, mugabo tous les jours ugira naho yobara ka 10 minutes uratewe ukabona le résultat. Alors qu'anecdote naciye nibuka, ariko ndaza kuvuga par après ngira umwanya wacu tujyana, mwarigeze guposta ingene muri ko muredika umwana kuri culture d'épargne, nibaza ko ariyo ivyo ari byo ushatse kuvuga ati petit à petit nitwiyime kaka nakunda kubaza ati nitwinige ariko 5000 igiye hejuru kuyandi. Ça apporte déjà quelques changements. Niyo message numva no rangiza ko no munsi kiganiro mwari benshi mwadukurikiranye, ariko ndabibutsa biraturyohera cyane kuba muri ko muradukurikirana, ariko aussi iyo mugize des commentaires mubajije ibibazo en direct biraturyohera gusumba, comme ça tukamenya yuko turi kumwe kandi mufise ivyo muri ko murakura mu biganiro bitandukanye tuko turabashikiriza. Reka nshimire cyane abatumire twaronse no munsi. Madame Ketty, c'était un réel plaisir kuba muri hano no munsi. Kenny, plaisir kujyanye kuba twashoboye kubana natwe, en tout cas nibaza ko ni nabakenera kandi très bientôt ndibaza amuzishaka kutwemerera. Effectivement, tukiraho nyine hari ikiganiro twashaka gutegura pour la semaine prochaine, comme muvuze ati reka tugende twumvise ndakubwira même na sujet, c'est par rapport ya les astuces du choix, les petites astuces zidufasha kushika kuri stabilité financière. Est-ce que murashobora kutwemerera mukazoba umutumire hazoba ari ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 13 si je me trompe pas? Ego murakoze kuntumira. Merci beaucoup. Kenny, namwebwe ndibaza ko vuba cyane ndababwira aussi votre sujet kugira namwe dusubire kandi tubane mu kino kuganiro. Reka ndabashimire cyane. Merci. Mpamagarira abantu bakurikirana ikiganiro la première kuri Kazoza FM and Web TV kubandanya mudukurikirana kuko il y a tellement de sujets zishobora guhindura ubuzima bwacu ku munsi, et surtout ndabatumira gukurikirana ibindi biganiro mu ndwiza. Mwumvise ko kuwa kabiri tuzoba turi kumwe na Ketty Ruhara, ahazoba tuyagira rero vya migenzo twatuntu dushobora kudufasha kuziganya, kugira discipline financière, gutunganya neza ubuzima bwacu bw'amafaranga, hama tukabanda tumererwa neza. Reka ndabifurize weekend nziza. Turi deja ku munsi wa gatanu twibuka kwigerera mu byo dukora byose. Murakoze kumana na Kazoza FM and Web TV. Merci. Kazoza FM, be your own boss.